niteka ridasanzwe kuba turi kumwe n'umwigeme umwe ku butaka bw'u Burundi abikora neza, n'umwigeme novuga yuko ari igitegerezo ciza kurundi gwaruka abikora neza cyane. Amazi kwanza naturamutse yambu neza ndabaramukije nanje niteka kubona mushoboye kuntumira kuri no televiziyo yanyu. Imana bahezagire yivuye kameraman yivugura yizi afu mufise n'ibikoresho byiza cyane BKTV ndabemera gose mufise ibintu biteye imbere kandi ukoze no kuri microphone numva ko nta meshi mufise novuga. Sawa murakoze cyane. Fanny ni Fanny yaguma atagata. Fanny ne abimenyo y'inzahabu Fanny wayaguriye he? Narakoresheje utituma rasakura bakamera narayakoresheje ndamara imyaka 8. Fanny n'umuntu vraiment umukobwa akora aronka amadiri menshi. Fanny yagiye amadiri yaronka biba bigiye byagenze gute? Bo nibaza yuko iri kurakora abantu barakubona kuri kurakora kandi abanyakazi bajana n'umunyakazi nyabikogwa jana n'unyabikogwa mugenzi. Urumva rero iyo uri kurakora bakakubona ni bataza kukurondera kugira ugira ico ukoze nawe. Yego kunze kubona yaberewe ku mazo sosiyo yiwe ya mari top biya bintu bigenda gute? Ufite umuntu akubwira ati gira kano kantu canke wewe biza mutwi wawe? Oya je ibintu byo kuyambika sivyo vy'iwanje. Ndafise brand zibiri zinyambika cyane, Ikoko Fashion na Lux Fashion. Kenshi iyo mfise nk'urubanza nibo bakunda kunyambika igihe cyose. Yego hajya muna gufotora yawe iwe bimeze gute? Ifoto bivana na telefone. Telefone keza lazima uronka agafoto keza. Yego bro. Fanny kubandi bigeme badakora bagisinzire ko awe ibintu byo gukora ubitanguye kera kandi baze ko umukobwa umwe wubahutse ugakora ibintu bandi batinya gukora ndibaza ukibitangura mu kibano bakuvuga amajambo menshi yabagerere wavyakira gute ubimeze gute? Ibyo birazwi mu kibano cyacu cyo mu Burundi cyane iyo babona unakoze iki ngo yashanga ujya ngo afisa ngo abagabo ba diaspora ujya ngo afise ibi nibi urumva ntibigera babona umwete w'umuntu workejewe barazi maze imyaka 10 ndumesha makuru nkorera televiziyo y'igihugu. Ndi umuntu kuva nkiri muto namye nkunda kwirondera udufaranga twiwanje ndadandaza. Urumva ndafise ibituntu dutandukanye nkora urazi ko afise na restaurant bifise n'ibintu tuntu ndongira hiri restaurant kuri Tempete cyane gose pira biryani kandi duteka neza cyane. Tungu nyamasa bitungu ni fresh pa mimi si Mswahili mtoto wa Uswazi lazima mapishi ya usike. Urumva yo nkora utuntu twishi tungerageza kurondera amafaranga mu tuntu twishi. Rero urumva yuko iyo ukoze ikintu lazima haboneka abantu bavuga. Umva byo rero twabibayemo twabivukiyemo tubikuriyemo je mbere nico bikimbwira azilonga siniko ndatera imbere niko ndashika ku migambi yanje ivyo abantu bavuga I don't care. Uno mugabo wa journalism numva n'umugabo ukunze kandi ukora neza ukiri muto umwana aragira indoto zari indoto ziwawe ko mbona nyene ubibiva nyene byari bimeze gute? Nama nabivuze igihe cyose nibaza niworondera Theodore Ntunga numesha makuru azakorera televiziyo y'igihugu mbwa yarakukurutse yakora muri vya sport yombera icyabona jewe n'abavye banje barabizi kuva afise imyaka 6 nabyo mvuga yuko nzomesha makuru kandi urana ko ndabibayemwo. Ndashima Imana kubona yarashoboye kumfasha ikama abavye banyigisha nkakurikira umwuga wanje. Urumva rero ni ikintu kiri mu maraso cyo tuma mubona ko nkora televiziyo y'igihugu nkongera nkagira media yiwanje. Urumva kandi n'ubu ibindi byiza byinshi bihaye biza ndi umuntu n'umwuga nkunda gose kandi nigeza gukora uburyo bushoboka bwose kugira mbane ndawudevelopa. Murazi yuko ndumesha makuru umwe ashobora kwiyegeranya karonka utuntu duke agatabuza itike y'indege akajya mu bihugu bibanyi gukora ama interview n'abandi kuraba abandi bakora gute ni hehe twebwe bitunanirira dukosereza he ni he twohindura. Urumva ko ari ikintu nkunda nkakenera kuko ndacubaka nishaye ikintu mu mugabo wawe uri kurakora cyakuryohe kumva umenga ati nawe byogenda gute uno mugasinduta never give up ni cyane Waze gukora deje ikintu kiri mu maraso ari ci wawe ni lazima kikuryohererwe kandi ikindi nuko hageraho ahantu hubahika. Urantegera ashika ahantu bakavuga ati uyu tuzatumubona kuri televiziyo y'igihugu utazumva ukabona ko bakubashe. Urantegera urumva hariho n'ahantu dodora
kubera baba kubona kuri televiziyo cyane baba bakuzi usanga banaguhamagara ati karibu umva ukabona ko baguha icyo cyubahiro cyo gukaribisha abandi bari hajya wowe ukabona ko bakwakiriye neza urumva ko ni ibintu biba wumva ati kwera ibyo nkora si sesa amazi ku mugongo w'imbata na mayiga dasanzwe kubukorera kuri televiziyo nkuru y'igihugu nukuri ni cyubahiro kidasanzwe uvuga ahantu hose ubugiye ni presentation yikwije ariko apare kuba uri umunyemesha makuru kuri RTNB kwa ya TV ibindi bisanzwe by'iwawe nta bintu byawe gushikena uvuga igisanga mu majambo make cyakubaza kumvumenga ubiheba ukifokeza gusa ku bintu bijanye na RTNB gusa cyo bacarabaye ivyo ntibibura byo mu buzima bwose nimwe mu gisore bava ngo changamoto ivyo yaza kazi ivyo ntibibura ivyo vyamavyabaye naje byarambaye ko murubuka benshi bakurikirana amarezo sociaux barabizi mu bihumbi 2000 harabaye amajambo avugwa nuguruye studio wazi ko yabaye studio ya mbere mu Burundi amajambo aravugwa umva ivyo tubibayemo nakubwiye ko tubibayemo mugabo je nta muntu numwe ku isi yofa intege mu kintu niko ndakora kuko je nkora ikintu nkunda kandi kiri mu maraso urumva rero ntawo zangangwa intege uko ikintu uragipangira canke kizana TikTok bigenda gute kubera intego ziwawe wazipanze tegeza kushika ku bigenda gute jewe ndi umuntu wa mbere niko ndapanga gukora ikintu simvuga ndahora tufate byuka mwijoro bigenda gute je kwanza ndiyumvira n'ikintu kimvyibuhishije nkakibura bibaze njyama amasaha make abaho kwaje nko mwijoro n'umwanya mba numva ko notekana nkatsi machine nkakora je ndazikikora editing vrai ukuntu birusha bazakaye kanwe wabi je ndikorera editing ibiganiro byanje ndaziko editinga indura kala n'ibindi ya rero mwijoro kenshi je n'umwanya numva ko mba ntekanye kandi wanashaka no mu Burundi no internet iba imeze neza kandi zimbutse twa mu mihora yose internet bizimbutse rero umwanya je nicara hasi nkakora ibintu byanje mba nkeneye gukora urumva rero kugira nshike ku kintu ciza naragipange ndi umuntu kwanda ntavuga ngo nzokora iki oya ahubwo ndaguhamagara ati ngurabe nakoze iki yego ibintu byawe urabigira soke kuvuga ati ni byaswata nta uzonwenga ni byarayisisa it's very good ndibuka nubaka ijya studio narashoboye kubaka kimya ata munwa zibiriko biraba ndagira installation byose birahera narasiga nirangi kandi nimwe bema nziza babwiye n'ukuntu yitwa ni DFTV nibagenda bara ndisiga nirangi joje ngene rero rero ndibuka umunsi ngomba kuvuga ati reka ndashire ku mugaragaro abantu bayimenye narorganije fete ndavuga ati ndabatumiye mu rubanza umuntu wese yaje ntargo yaje azi ngo urubanza n'ugwiki nandi usanga ni DJ Fanny's party ntago bari bazi ngo baje gukora urubanza gwiki bamwe baravuga ngo nzobereka umusheri abandi ngo bazonyambika impeta baravuganye n'amajambo menshi urazi iyo n'umukobwa utarashaka baravuga amajambo menshi kuri wewe umunsi rero ndabashika ku munsi urubanza barashika ndabakira neza barafungura baranwa Tireka rero ndabereka icyo nabahamagariye abantu bose baraguye mu gahunda ko nta muntu numwe kuri nosi y'Imana atari abavyeyi banje bari babizi n'abafundi bankoreye bonyene n'umusheri ntabyo yarazi mbo oya vraiment nta n'uwo nafise oya no till now muri ivyo bintu ndabimwanya muto cyane bose ndabimandisha ko uvyavye n'ama stress ucu ufata stress z'akazi cyangwa nizo stress zindi bohavusara rero cha foxinga n'ibindi bintu umwanya wawe na mahera ataye mu izumani ibindi go vraiment sinzi kuko mwasi fasi umana ifisi kushyanise ku muntu niyabona ati Fanny haragaze rero ko nawe ubaka ugwawe izobikora mugerero bitaraba urumva ucubandanye ukora ivyawe Bose bavye bagushikira mu kazi kiwawe abandi bavye bo bahanura iki babanira abana babo mu mpano zabo kugira niba basupporti shaje abavye badafata mu mugongo abana babo no batumira kuza kuvugana n'abavyeyi banje frère kuko jewe narahezagiwe so abavyeyi bankundira akazi bakunda ivyo nkora urumva mama nubwo yo bari ku kazi nkamubwira ma hariho umuntu aza kukuzanira micro kunuku ucuyinjanira aha abikora kuko nabimubwiye umva baramfata mu mugongo barankunda barakunda akazi kanje nukuri umuvyeyi adashobora gufata mu mugongo umwana ariko arakora birababaje kuko nibatureka dukora ibiri mu mutima kuko uri kuratwara umwana mu kintu adakunda utuma gikora nabi muga ariko akora we mukundishe ico nyana akunda uzongera azogikora neza gushimira cyane Fanny kuntu waduhaye kano kanya
nari ndabashimiye kandi mukomeze mukora uko nyene nongera mbwira n'abakwa dukurikirana nukuri abantu bakora ibintu akazi nkaka nabo gushigikira kuko tubishiramo amahera menshi uravye nk'amahera waguze kamera amahera onyene baje kwe ubu nano mu Burundi nta mamoto na amataxi ubu n'amataxi gusa cyo ngo ufate taxi turi kuri avenue no muri miki wowe ufate taxi ibihumbi 15 ugaruka kuri 1530 uje gukora ariho yirakeneye amapire urumva ko ni ibintu dukora dushya mu mahera menshi rero kugira tugira basina ko tugarukanye ni mwebwe muko murakurikirana bino biganiro mushaka gutora link mukayirungikira abandi kugira amaviews aza kuba ari menshi hama tubashe kugira rasina ko tugarukanye kadutera intege yego ndabashimiye cyane ndashimiye cameraman kungene ndabona mengo afata lens neza nta nubwo najugumira ndagushimiye nawe wewe washoboye kumpa ikiganiro Moses bani gwezagiye nawe urakoze cyane Fanny umugoroba mwiza rero bashaka uryoherwa murakoze cyane